Karibu cyane, karibu ISANAMU TV. Welcome. Nihomba byangoye gushika muri studio zanyu mumbabarire. Mugabo sije nabiteye ariko kadi bizohera. Karibu rero cyane. Murakoze. Ni summertime beach party. Turiko turategura hamwe na World Beach. Ni ikintu nyene twiyumviriye harahezigiye icambere na mbere bivanye nuko abantu batari bakija ku ma plage yo ngahe Bujumbura, and ica kabiri caroko dufise uyu mwaka turiko turaronka ingenzi nyinshi kandi benshi baba bakumbuye plage yetu. Turavuga uti reka dufate ntitugira umunsi umwe kuko bwa mbere vyari prevu umunsi umwe, ariko turavuga uti reka dufate ukwezi dutanganako na bonus y'ukwezi kw'icenda, ariko ukwezi k'umunani ni kose, ni ukuvuga n'ama dimanche yose ari mu kwezi k'umunani kuva le 1er août gushika k'umunani guhere na dimanche ya mbere y'ukwezi kw'icenda. So tari ikintu twifuje gukora kugira ngo abantu ubwa mbere na mbere tubasubize ku ma plage y'Ibujumbura, cyane cyane kuri World Beach. Iri mu ma plage yavyifashemo neza, naho amazi yari yaduze barahakoze neza ku buryo amazi atarenga ngo ashikire plage zabo. Ni ikintu ciza kandi ni ikibanza gishasha kiriko kirahurumbirwa n'abantu. Duku twiyumvire yuko rero muri wa mugigwa wacu muri now creative yo kudandaza umunezero ko twokora ikintu gituma abantu baryoherwa ku misi ya Mungu. Umuntu aba yiriwe mu isomene yose ari muri vyinshi, amamanza menshi, amamayaje menshi, ariko tubimvira ati umunsi wa Mungu reka tuhebere sorti z'imiryango, z'abagenzi, z'ugwaruka, z'abanyamahanga, eka ndetse n'abazoba baje batemberera Burundi bwa mbere bashobore kuhabona, bashobore kubona ikiyaga cacu, bashobore kubona ubwiza bwaco, mbere se bashobore no kuguma bisanzure muri Bujumbura yacu dufise. Twagikoranye na World Beach, mugabo du aussi turi en partenariat n'abandi bakozi, novuga ngo bazoba bariko barateramisha. Il est vrai hazoba harimwo abarundi bo ngaha, mugabo harimo n'abarundi bari muri community ya diaspora, no kuvuga aba mu bindi bihugu bazoba baje. Nico gituma twavuze tuti kumbure tuvanze abarundi bazoba bari hano nabo muri diaspora bazoba baje, tuzotanga ikintu kiri equilibre, ikintu kimeze neza kugira ngo abantu bashobore kwisanzura bameze bien. Twebwe tukivyumvira nukuri nta izindi mpano numva umenga mugomba kuvuga abaririmbyi. Hari program, hazo ari program ndende kuko ni ibintu twari twiyumvira ubwa mbere gutangura bwije gato, ariko uza gusanga ingena abantu baba bakumbuye ikiyaga. Twobitangura kare, ni ibintu tuzotangura saa 8, imisi yose saa 8 kwa Mungu gushika bwije mwijoro. Aho rero hariho byinshi turiko turitegurira, ibijanye na piscine, ibijanye navuga ngo n'ama danse asanzwe akorwa ku micanga canke ayandi maje. Hanyuma ivyo vyose bigaherekezwa n'umuziki w'aba DJ. Nagenda amenyeshe ko ku kintu cirekeye n'abaririmbyi sinibaza yuko kiretse uzovuga ati je ndumva nagukiwe kuririmbira abantu bazoba bahari, sino ntavyo twashizemwo. Turashaka yuko abantu bumviriza umuziki bagatamba bakanezerwa, sans toutefois yuko tubahereza focus ku kintu runaka. Ni n'umwanya wo guhura, gumbera umuntu wobuzi yuko cyangwa umaze imyaka utabona, utazi niyo yagiye, ukazosanga uwo munsi murahuriye, kuko ni kibanza kizohuza abantu benshi, cyane cyane abagiye bakaja mu mahanga kurondera ubuzima canke kwiga, ubu ariko baragaruka.
nakaryo keza ko hoba nka rendez-vous y'abavuye mu mahanga n'abarino kugira ngo bashobore gusubira kubonana. Urabizi ko bigoye by'amagahunda y'abantu usanga mu ndwi hagati bigoye, ariko ari uwo munsi umuntu arashobora kwitora hanyuma agahura n'uwo bagomba kubonana, cyangwa ugasanga barahuriranye no guhurirana kubera kiba ari ikibanza kizoba gishushe, hanyuma bagasubira bakayaga sans toutefois yuko baba focus ku kindi kintu. Niyo yari ide en general yo kugira ngo ntiduhave dushyiramo abaririmbyi cyangwa iki, ariko umuziki tuwuhereze agaciro kawo. Ni ikintu jewe mu bisanzwe sinkunda kuvuga ngo ikintu kirabandanya cyangwa iki. Urabona ko ibihe bigenda birahindagurika, urategura ibintu, hari ibyo twateguye muri 2020 tutakoze, hari ibyo twateguye mu ntango ya 2021 tutakoze. Ubu nibaza yuko twoza turahereza umwanya igihe icyo gihe kigeze tukabona bikunda tukabikora, ariko ni ikintu twari twifuza yuko cyoba nk'umugigwa ko abantu basubira, kuko nta kindi kibanza mbona ko dufise ngaho i Bujumbura cyoba gihambaye gusumba ikiyaga Tanganyika cacu. Ibyo rero nkibaza ni naho hoba mu 12 ibintu bigenze neza umuntu yobisubira, naho ba mu mwaka uza, igihe cyose, eka mbere n'igihe tuzi ko nta bantu bariko baraza, kuki tutobikorera n'abarundi bandi basanzwe barenga. Ni ikintu twiyumvira kandi ukazosanga au fur et à mesure ugoma kikududubizamo, kirasubiye kuba kikaza mu yindi foroma, kikaza mu bundi buryo, mugabo still kikaba. Twebwe twarakuyeho igiciro kuko urabona ko benshi bahora mu bibazo vya covid, abandi nabo ugasanga ibintu ntibyagenze neza uyu mwaka. Ni ikintu twifugiye ko twosangira ata muntu arinze gusabwa amafaranga ku muryango, ariko gusa kugira ngo tugabanye osi abantu binjira canke ikibanza nacyo nyene nubwo ari kinini cyane gose, twafashije ko umuntu azogura agakupon, uvuga ngo agatike ka mbere k'ibintu by'ibinyobwa afatiremo indani. No kuvuga ngo ayo mafaranga uzoba utanze baguhereza itike ingana n'ivyo ugiye gukonsoma indani, kugira ngo osi ntitwinjiza abantu baza kuraba gusa badahava bakonsoma cyangwa ngo baze kugora abandi binjiye bafise amakonsomasiyo yabo. Ni n'uburyo bwiza bwo kugira ngo umuntu umukure ko umuzigo wo guhava agira ngo ndagiyeyo ndahorana naka, uzoba ari mu kibanza akabona uwundi amenye yuko azoba yinjiye yamaze kugura icanywa, niyumva wagukiwe kumugurira ni byiza, utagukiwe naho umenye ko azoba gifise icanywa, nta numwe azokwinjira adafise ikintu cyo kunywa. Gusa nta muntu tuzorisha ku muryango ngo namahera yo kwinjira, ayo ntayo tuzoba dufise. Yego, nta numwe, nibaza ko ata numwe, jewe ibirori byose nkora nta numwe nkumira. Niyo devise yacu, ifo ko ivyo dukora tubikorera abene gihugu n'ababa ngaha muri kino gihugu bose muri rusangi. Umuntu wese yitwa umuntu wese ahema, aratumiwe, arashobora kuza. Ni ukuvuga ngo n'abana hariho amajoro y'abana, n'abakuze gato hari amajoro yabo, abandi hari amapisine, hariho ibindi ibinyobwa n'ibifungurwa. Numva ivyo ni ivy'abantu bose, nta numwe dukumiriye, mwese muratumiwe muri rusangi, abafise umwanya n'abashaka kuryoherwa bien sûr. Nibaza yuko Paul Momano wandabwira abo muri diaspora, kuko abarundi urazi bobo ni bene wacu muzanzwe mubazi benshi. Muri diaspora tuzoba turi kumwe na DJ Cento, tuzoba turi kumwe na DJ Saido, tuzoba turi kumwe na DJ Daddy, n'abarundi biwacu abantu bazi kandi bakora vyiza no mu makungu. Mugabo cette fois tugomba kubahereza akanya gakwiriye
kugira ngo uko kwezi kose bateramisha abantu n'utarabazi nabo usanga babana batabazi baze babamenye bumve n'ingene akazi kabo bagakora. Yego. Abarundi bose vraiment kwa kundi nyene muri bwabo umwe muri gwa rukundo muze agastire nyene kakandi ko kuri plage nibaducishe mu ijisho muze mwipanze ikabutura nzima imipira n'amashati nyine ari kuri ndri hanyuma turyoherwe hamwe twese icambere na mbere vraiment nifuza ko turyoherwa hamwe hanyuma aho umuntu wese aruhiye akaba ari hatahira nta kuzimya umuziki ngurumva rero turavuga igikengere ni mutahe turashaka ko umuntu wese yisanzura gushika aho ashakiye. Amatariki n'amatariki yo mu kwezi k'umunani kose no kuvuga amadimanche yose yo mu k'umunani no kuvuga le 1er et le 15 kugenda n'itariki zitanu z'ukwicenda bikazoba biri kuri World Beach niho tuzaturiko turakorera abandi batumiriye mwese kuza kwifatikanya natwe murakoze n'aba DJ banyu mukunda niho bazoba bari. Merci beaucoup.